Ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigijwe turatohoza maze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho igihugu c'u Burundi kigeze aho umwanzi ashaka aho ubuzima bwahagaze mu gihugu hose kubera ibura ry'igitoro ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze abarundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko igihe cyari kigeze kugira ngo atange imihoho, kuko biboneka neza ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi, kandi akaba yarananiwe guhuza abarundi bose yaba bari mu gihugu ndetse n'abahunze igihugu, byose nyine bikaba bikomoka ku njyane ndetse no kwitwara nabi biri gukomoka ku ndongozi zikomoka mu mugambi ku butegetsi CNDD-FDD, aho ibintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi, na rirya abarundi batari bake babona ko igihugu cyarangije gusambuka, kuko uravye ubukene buri mu bene gihugu, uravye ingorane ziri mu gihugu, urabona neza ko ibintu byageze kure, kandi urabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanyishu n'imwe afise yo guhereza abarundi mu gihe hari ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize cane aho tuza kwibanda ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bimeze nabi cane mu gisoda kubera ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo kugumya kurungika abana b'u Burundi gupfira muri Kongo. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kohereza abandi basoda bashika mu 200 kurwana na M23, mu gihe nabo yoherejeho mbere benshi baguye ku rugamba ndetse n'ibiziga byabo bikaba bitarigeze biboneka, ndetse n'abanze kurwana barokotse bakagarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba barahuye n'ingorane zikomeye cane kuko bariko barakorerwa ibintu bibahambaye cane, aho bapfungiwe ubusa kandi bakaba bapfunzwe atanagahuzu bambaye, aho bariko barabazwa ibibazo byinshi cane n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, akaba ariko arabagendera akabatera ubwoba, akababwira ko bahemukiye igihugu ko nabo bagomba kubiryozwa, aho hari amakuru nyine adahumuriza avuga ko umwanya n'umwanya bashobora kugirirwa nabi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje gutanga itegeko rirabana nabo basoda nyine banze bagumutse bakanga kurwana na M23, bavuze ko aho kugira ngo bicirwe mu Burundi n'ibiziga byabo ntibazaboneke, bapfuma bajya kwicirwa mu gihugu cabo c'amavukiro kugira ngo n'imiryango yabo basi izabone ibiziga byabo. Ntibyinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wifuza kuzajya bo mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubashikiriza amakuru arabana n'umutekano, tubanze tubashikirize ubutumwa butabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Umwe mu badukurikirana hano yadusabye ko tumucishiriza ubutumwa bwiwe hano kuri leta nigire ico ikoze ku kibazo c'imiti mu mafarumasi mu Burundi, kuko cabaye ndansi. Ikindi ngo ntiyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu atanga itegeko ariko umushikiranganji akarivuguruza. Ni ubutumwa yaduhaye, yagize ati: bonjour, njewe nkorera muri mituweli, hama nama mbona mutanga ubutumwa bugakorerwa ubuvugizi kandi bigatanga umusaruro ukomeye cane iyo hari ubutumwa buciye kuri no mboneshakure yanyu. Muri mituweli turafise ikibazo c'uko ata miti tutandaza dufise kuva mu kwezi kwa gatatu, turonka abatutwara bashasha, nta miti biragira baduha, kandi biboneka neza ko ari ibintu biriko birakorwa mu kinyagiro gikomeye cane, kandi ari ibintu biriko birazamwo ubusuma bukomeye cane. Muri mituweli turafise ikibazo c'uko ata miti tudandaza dufise kuva mu kwezi kwa gatatu, ntituraronka abadutwara ntibashasha, nta miti mishasha irigera irangurwa ujejwe ibya farumasi ya mutuweli
Diregiteri bamenyekanye Emmanuel yibereye mu gacerere ntangere, twebwe duterwa isoni n'ukuntu abagwayi baza kuturaba tubaza imiti tukabura imiti tubaha, tukabura imiti tubaseriva. Twembere hari igihe twibaza ko kumbure amafarumasi abapatenazi akorana na mituweli ashobora kuba hari akantu yahaye aba bakozi bashasha, kuko iyo ata miti dufise abagwayi baca bagenda kuyitora mu mafarumasi y'abapetena bacu, abafatanyabikorwa nyine b'amafarumasi yacu akorana na mituweli, natwe ntitudandaze, bikadutera urujijo rukomeye cyane kuko duheruka kuronka imiti hakiri umudiregiteri mushasha Sindazirasa Anosiata. Kuva agiye nta miti irongera kurangurwa kuva ico gihe twariko dudandaza, stoke yari yasize ubu rero yaraheze. Abatwara mituweli baduhaye ntaco bariko baradufasha, bibereye mu gacerere, ahubwo twebwe turiko turagira ingorane zikomeye cyane kuko abarwayi bacu bariko barabura imiti. Benshi bibaza ko amashirahamwe ya leta ahemba amafaranga menshi, ariko sibyo na gatoya, kuko kubona nk'akarorero umuntu yahembwa ibihumbi 220 muri 2015 na n'ubu 2023 ariyo agihembwa, mu gihe ibintu byagwije hafi inshuro zitatu. Ikiro c'umuceri w'umutanzania cagurwa 1,700, ubu akaba ari 4,500. Isabune yagurwa 400, ubu akaba ari 1,200. Ikiro c'ibiharage cagurwa 600, ubu akaba ari 3,000. Umufuko w'amakara wagurwa 10,000, akaba ari 50,000. Reka ikaba yarongeje umushahara abari mu bindi bisata, ariko abandi ikatwirengagiza. Sinzi basi ko bibaza ukuntu tubaye ko by'ukuri tugeze aho umwansi ashaka, turi kwicwa n'inzara. Ubu umuntu arya rimwe ku munsi kandi yitwa ngo ni umukozi wa leta. Umukuru w'igihugu yasinye dekara mu kw'icenda yemera amashirahamwe kugira iyo regulasiyo, ariko umushikiranganji w'ikigega ca leta aritambika aranka kudusinyira kugwitwazo kuko ngo babikoze nabi. Yamara ikidutangaza nuko hariho abo yasinyiye na n'ubu amafaranga bayaronka, nka za Regideso ndetse Obari ndetse na za BRB. Ibyo byose bikatubabaza cyane kubona twebwe twama tutabona amafaranga mu gihe ingorane twese tuzisangiye nk'abarundi. Twe rero ntitwumva ukuntu batubwira ko bose bakoze ibiharuro nabi, ko bagira babanze babisubiremwo, yamara tukumva ko hariho abo basinyiye kandi bavuga ko babikoze nabi, mu gihe natwe bagakwiye kudusinyira natwe tukaronka kuri ayo mafaranga umukuru w'igihugu yatugeneye, kuko natwe turi mu bukene bukabije. Ikibazo mfise ni ukubona umukuru w'igihugu arekura ikintu umushikiranganji akacitambika. Mbega umushikiranganji bugarukira hehe ku buryo yitambika itegeko ry'umukuru w'igihugu? Yavuze ko byakozwe nabi n'amashirahamwe yose ariyo mpamvu yabihagaritse. None byagenze gute ngo asinyire bamwe kandi bose babikoze nabi, abandi abankire? Ikindi, mbega kuva mu ntango z'ukw'icumi bavuga ko bagiye kubisubiramwo, n'ubu baracabisubiramwo? Bashikiranganji, burya mwoba muzi ukuntu inzara iryana? Mwoba muzi ukuntu bimera gutaha muhira wiriwe urakora ugashika abana bakuraba mu maso ukabura n'imbombo ubaha ngo ukorera leta? Ni ibintu bitababaza cyane kandi bitwereka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byose ariko arabwira abarundi ari uruhendo rukomeye cyane kubona afata itegeko, ariko bikaboneka ko umushikiranganji aryitambitse kandi abizi neza ko yaryitambitse. Ni ibintu bidushavuza cyane kandi bitubabaza, bitwereka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atitwararika ubuzima bwacu, atitwararika ubuzima bw'abene gihugu. Tuvuye kuri ubwo butumwa butabaza Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umunyagihugu yagaragazaga akarenganyo ahura nako ka buri munsi, amakuru yacu tuyabandanirize ku bibazo ndetse n'ingorane abasoda bacu bariko barahurira nazo muri Kongo. Bapfungura rimwe ku munsi, isaha 9 y'umurango babazanira ibiharage bitagira amavuta byonyine, basubira kubironka ku munsi ukurikira. Muri polisi militeri bamwe bariko baravurwa ibiguma kubera inkoni bakubiswe bariko barabasambisha. Bagirizwa ko bakorana na M23 kubera banse gusubira ku rugamba.
ku wa gatandatu uheze abari bapfungiwe muri kampu Cibitoke basohowe isaha 4 z'ijoro bagiye bambaye utubutura n'udupira bajanwa n'abakozi b'iperereza. Abasoda bibaza ko abasohowe bajanywe muri polisi militeri i Bujumbura ariko hari n'abikeka ko bashobora kuba baranajyanye kwicwa ariko nta cemezo ko babashikanyeyo. Abandi baracari ku muzinda n'imujejuru ariko abasohowe abanyagihugu batari bake ndetse n'abasoda babonye uburyo ki basohowe barafise ubwoba ko bashobora kuba barajyanywe kwicwa kubera ko hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko abagiriza gukorana na M23 yari yatanze itegeko ko bashobora no guhitwa tabicwa, akaba ariyo mpamvu abandi basoda bafise ikibazo gikomeye cane. Baratabaza CNDH ngo ije koraba uko bapfunzwe nk'ibikoko cyane cyane ihere muri polisi militeri ahagwiriye ibuzuye inguma zavuye ku kuborezwa igufa. Baramaze iminsi baborezwa igufa ku buryo bukomeye cyane ku buryo abenshi mu basoda bagize agashavu gakomeye cyane bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera igisoda ari ibintu bibabaje kandi binateye ubwoba. Kugeza ubu CNDH iguma yica amatwi kandi bikaboneka ko nyine iri kubikora mu kinyegero gikomeye cyane kuko hari amakuru avuga ko nyine CNDH nayo yanze kujya kuraba abo basoda kubera ko izi neza ko nayo ishobora guhura n'ingorane zikomeye cyane kandi itegeko rikaba ryaravuye ibukuru ryabujije CNDH ko yojya kureba abo basoda bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane bariko baravurwa ibiguma kubera bamaze igihe kitari gito bakubitwa. Kongo yewe Kongo waguze abahungu bacu ugira ko urahemukira, watumariye abahungu bacu nayo indongozi zacu wazirogesheje amadolari. Ndongozi z'u Burundi mweho ntidugifise nuko tubita twararengewe. Ibyo muri ko murakorera abarundi birateye ubwoba kandi birababaje aho abarundi isinzi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kubera indongozi mbi zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe umaze imyaka itari mike utwara Uburundi guhera mu mwaka wa 2005 kugeza n'uno munsi. Abarundi bakaba bari mu magorwa akomeye cyane bariko baraterwa n'akarwi gato cyane kinyegeje muri uwo mugambwe ku butegetsi kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abanyagihugu, ariko abanyagihugu bamaze kurengerwa n'amabi ariko arakorerwa ku butaka bw'u Burundi n'ubuzima buzimbye buhari ndetse n'ibyo bariko barakorerwa biteye isoni. Bakaba batanguye gufata umwanzuro bakavuga ko bakwiye kujya mu mabarabara bakishira hamwe bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye niba gutanga imihoho byaramunaniye, kuko ibintu bibandanije gutya biraboneka neza ko byatera ingorane zikomeye cyane mu gihugu kandi biraboneka neza ko umwanya n'umwanya igihugu gishobora kwinjira mu bihe bidasanzwe na rya kimaze igihe kitari gito kiri mu bihe bidasanzwe. Ubu ngubu ibibazo akaba ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi aho kwiyunguruza bigoranye cyane ndetse akaba atana gasukari kaboneka, hakaba nta n'umuyaga nkuba uboneka. Ibi byose akaba ari ibibazo bihanze abarundi kandi bikaba bituruka ku ntwaro mbi imaze igihe ikandamiza abanyagihugu. Byose nyine bikaba biriko biraturuka ku ndongozi mi Perezida Evariste Ndayishimiye udashaka gutunganiriza abarundi mu gihe mu ntango yaje yerekana ko hari ibyo agiye guhindura, ariko mu nyuma byaje kuboneka ko ari bwa buswahili bwe na bwa bujanja yavuze, kuko kuva yashika ku butegetsi ibyo yasezeranije abarundi nka byose nta na kimwe yigeze ashira mu ngiro. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari twabateguriye. Ico busabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.